twagendeye iki kibanza cahora mu isoko nkuru ya Bujumbura kubera tumaze imisi twumva imyidogo y'abagiraniye amasezerano nabo igisagara cya Bujumbura cari caciye ko kugira bafashe kugira abene gihugu bashobore kugura ibikoresho by'ishuri biboroheye kuko mwese mubibona aha niho amabisi yose aja mu makarite yose igisagara cya Bujumbura yose apakirira abantu. Igisagara cya Bujumbura rero cari cabonye ari ibintu byiza cyane byo tuma bifasha uje gufata ibisi avuye ku kazi ashobora gucagura n'ibikoresho by'ishuri by'abana. Igisagara cya Bujumbura rero gicakigiranira amasezerano n'abantu batatu kandi amasezerano by'ukuri yari amasezerano y'umuvyeyi nyene yabona ko agiye gufasha ugwaruka rugiye ku mashuri kugira ibikoresho bagure bizimbutse. Mvuze ko yari amasezerano y'ubuvyeyi koko kubera yuko abo bantu bose ko ari batatu igisagara cya Bujumbura cacabonye yuko boriha mu gisagara cya Bujumbura umwe wese amafaranga atarenga mu miliyoni n'ibihumbi 500 kugira nabo abo bazohereza bacuruza ayo makaye babahereze bizimbutse kugira n'amakaye acazimbuka. Mugabo igisagara cya Bujumbura kimaze kubikora twarumvise imyidogo myinshi y'abagiye bahabwa amasezerano nabo bagiraniye amasezerano y'igisagara cya Bujumbura bavuga yuko babaciye amafaranga y'umurengera kugira bakora icyo gikorwa cy'amezi abiri. Tuje rero kubatemberera kuganira nabo dusanze by'ukuri batarira busema. Dusanze batarira busema kubera yuko dusanze akameza k'imetero imwe ku metero bakarihira kuva ku bihumbi 200 gushika ku 250 muri ayo mezi abiri. Duharuye rero no mu miliyoni n'amajana 5 bari batanze turabonye n'amameza ngaha atari make dusanze batoza amafaranga y'umurengera atagira uko angana. Birababaje cyane kubera yuko twe tujejwe intwaro umuntu aje kukubwira ko ari cagira afasha bene gihugu hama nawe ukamwizera mugabo nawe inyuma yasizemwe inyungu zirengeje. Birababaje cyane. Ni vya bindi bavuga yuko umucuruzi atabatizwa nivyo tubonye kandi urumva biragoye mugabo twakuye icigwa kandi tubona yuko ibintu bitobandanye. Duhagarariye leta mvyeyi mu bushikiranganje bwo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kandi mu gisagara cya Bujumbura tubonye yuko ibintu bitobandanya naho ubwo twagira dusabe ibi bikurikira. Nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura ahagarika ya makete yose yari yandikiye aba bantu batatu. Aje kuyahagarika duce dusaba abantu bose bari bamaze kubariha amafaranga kwayo maresi barihiye ko yose bayatwara mu gisagara cya Bujumbura muri meri kugira meri harura bari bamaze kuriha hanyuma imaze kubaharura tubona bari bamaze gutoza hanyuma bace bavamwo igisagara cya Bujumbura kibitondesheke neza abene gihugu bose ababanyene baramaze kuriha babandanye bakora ibyo bariko barakora hanyuma meri bitondeke neza laba amafaranga bereye ashobora korohereza abariko barakora icyo gikorwa yorohereza kandi n'abagura ayo makaye azimbutse kugira turabe yuko ibiciro by'amakaye bitoduga umurengera kubera ayo mafaranga basize kuri ako kabanza k'imetero imwe kuyindi. Twagira dusabe rero aba bari bararonse ya makete kwiyingingo dufashe bayakira nabo nyine nk'abavyeyi kubera yuko bararengeye igisagara cya Bujumbura baca barondera inyungu z'umurengera. Kubarondera inyungu z'umurengera rero tukaba twaronse abatujya ugwara turabihagaritse. Twagira dushimire cyane abo bose baduteye akamo bavuga ko ibintu bitariko baragenda neza ari soko nkuru ya Bujumbura. Duhamagarira abarundi bose umwe wese haba mu gisagara haba mu gihugu cose uzobona ikintu kitagenda neza turiteguye imisi yose kumwumviriza no kuza gutunganiriza abene gihugu.